ndabaramukije mwebwe mwese muriko murakurikira ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ndabaha nikaze mu makuru mu Kirundi twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyeshuri bahejeje igice ca nyuma c'ishure shingiro bariko baritegurira ikibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kubandanya kaminuza kizokorwa mu ndwi imwe gusa. Bamwe muri abo banyeshuri bo muri n'abigisha bo kuri lycée du Lac Tanganyika ya kabiri bavuga ko biteze umwimbu mwiza. Muri politike naho kutumvikana mu migambwe byoba biva mu kudashira imbere intwaro rusangi nkuko bishikirizwa na Kefa Nibiza arongoye umugambwe Frodebu iragijyandadaye. Nayo muri sahwanya Frodebu intumbero nyamukuru z'umugambwe projet de société mu gifaransa kutazibona kumwe ni bimwe bituma imigambwe yicamwo ibice. Ivyo bikavugwa na Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe sahwanya Frodebu. Murabyumva mwidonido ryaya n'ayandi sangwe kazi. Ndasubiye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo. Abanyeshuri barangije amashure y'inyuma y'ishure shingiro mu Burundi bariko baritegurira gukora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya muri kaminuza. Ni mu gihe hasigaye indwi imwe ngo ico kibazo gikogwe. Abanyeshuri hamwe n'abigisha bo kw'ishuri ryisumbuye rya lycée du Lac Tanganyika ya kabiri bashikiriza ko imyiteguro iri kwigenda neza, bakavuga kandi ko biteze umwimbu mwiza. Ni inkuru ya Jean de Dieu Irakoze. Nous allons déterminer la concentration sur toutes les espèces à Turi kw'ishure rya lycée du Lac Tanganyika ya kabiri twashitse isaha 6:15 kuri uyu wa mbere. Abanyeshure bitegurira ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya muri kaminuza n'abigisha babo bari mu vyigwa vyo gusubiramwo. Abanyeshure barashimaho imyiteguro igeze. Tumaze igihe kitari gito cyane twitegura kino kibazo twimirije gukora. Nko ku ruhande rw'ivyigwa vyo mu ishuri abarezi baragerageje adufasha programme barazimaze ntamwe tutigeze tumara programme mbere ubu tukaba turi mu isubiramwo yo kwitegurira ico kibazo ca leta twimirije gukora. Ama nko ku mpande zose turashima nta ntamwe haragahaze, turashima cyane twizera ko tuzonabikora bikagenda neza cyane. Abanyeshuri hagati yacu bagiye turafashanya ibitunaniye mw'iyi minsi tumaze iminsi tuza ngaha aya twaca tubibaza abigisha bacu baduha ivyo vyigwa. Byukuri rero turakenguruka ku bumenyi twahawe tuko tuyitegura kugira ngo tuze tubukoreshe itarike 11 gushaka ku 14. Eka n'abigisha barashima basigura ko bahejeje intonde z'ivyigwa ku gihe bakizera kuzoronka umwimbu mwiza. Rohankengurutse ni muyobozi w'iryo shure. Navuga nti imyiteguro ngaha kuri lycée du Lac Tanganyika ya kabiri iri kwigenda neza nkuko mwabibonye. Abanyeshure bari kumwe n'abigisha babo bariko barasubiramwo ivyigwa bazokora mu ico kibazo. Mu iryo subiramwo kandi barasubiramwo imyimenyerezo itangwa n'ubushikiranganji ibi yerekeye ni ico kibazo ca leta. Ivyo byose bariko barabikora. Navuga nti imyiteguro muri rusangi iri kwigenda neza. Ivyigwa bakora mu ico kibazo ca leta ndetse n'ibindi badakora byose twabihejeje ku mwanya kandi babonye n'amanota hakiri kare. Nibaza rero ko nta gifashi kihari cyane cotuma imyiteguro itagenda neza. Imyiteguro nico gituma navuze ni muri rusangi kwigenda neza. Uwo muyobozi amenyesha ko iryo shure rifise abanyeshure baba 150 bazokora ico kibazo.
Jean de Dieu irakoze tugushimire kuri iyo nkuru yawe. Hano makuru tuyabandanirize mu gisata ca politike. Ugucanamwo mu bagize imigambwe biva ku ntambanye nyinshi, harimwo ukudashira imbere intwaro rusangi, bivugwa n'urongoye umugambwe Frodebu Iragiryandadaye. Kefa Nibizi ashikiriza kandi ko gukunda amaronko biri mu bituma imigambwe isambuka, agahamagarira abanyamigambwe kuguma biyunze. Ubwa mbere hoho nibisanzwe yuko ahantu hakoraniye abantu benshi hashobora kubaho ibintu kanaka badahuriza ko, ariko iyo bigeze ahantu hashobora kutatana nuko kenshi mwiyo migambwe haba ari ikintu kibuze, haba habuze cane ico twokwita demokrasi interne muri iyo migambwe. Ica kabiri nuko indongozi ziba zashize imbere inyungu zazo kurusha kumbure ihangira umugambwe wihaye ugahushikana kw'igihugu, eka mbere ntibabitwariritse n'inyungu z'abene gihugu, usanga bafise ibintu vyinshi babitega ko bakanabitangira. Ikindi gikunda kuba cabuze nuko usanga hariho abantu bo hirya yo mugambwe abonye hari utugorane bashobora kuvyinjiramwo bagahenda hamwe n'abandi bati ni mwakora uku muzoronka inyungu zimeze uku, ugasanga rimwe bace bajana nago rero bakwirikiye ayo mohe bagasambura kumbure umugambwe wabo. Ni gake usanga batumvikanye ku karangamutima cyangwa ku ntumbero y'umugambwe, kiyo usanga ari inyungu za bamwe n'abandi ziriko zirasambura imigambwe. Abantu bakoreshwa n'abandi bashobora kubaho kubera bafise ibintu bemerewe, mugabo kenshi iyo umugambwe umaze gusambuka utakigira inguvu na vya bindi bemerewe usanga bateza ngo babironke, ugasanga bahombeyemwo bose, abakurikiye ayo mohe n'abatakurikiye ayo mohe bose bagaheza ugasanga basambutse nta numwe yagize aca bikuramwo. Agomba gukebura imigambwe nuko twomenya yuko ubwa mbere duteza kurengera kumbi bidutandukanya, tugashira imbere ubwa mbere ihangiro twihaye tugagushikana ko igihugu, tugashira imbere ineza y'abanywanyi bacu n'abandi bene igihugu, rimwe na rimwe bemera kuzira ivyumviro vyacu ntitubate mu rudubi. Ikindi twomenya nuko abantu bagushima iyo uri mu mugambo ukomeye. Umugambo umaze kutatana ugatakaza inguvu nta numwe asubira kuguha agaciro. Twomenya yuko agaciro kari tuzokagira ariko dufise imigambwe ikomeye yiyunze ishize hamwe. Nayo muri Sahwanya Frodebu bavuga ko ukwigabura kuba hagati y'imigambwe biva hanini kudatahura kumwe intumbero nyamukuru z'uwo mugambwe, projet de société mu rurimi rw'igifaransa, cankwe inyungu z'umwumwe. Bivugwa na Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu. Nubwo kutagira ivyumviro bimwe mu mugambwe vyemewe n'amategeko, uyo arongoye uwo mugambwe asigura ko muri ico gihe demokrasi ibitarashinga imizi. Kubwiwe abona ko hakwiye kukomezwa inzego zotatura amatati mu migambwe no mu kugwego rw'igihugu. Dufashe nk'igihugu kiri mu bihugu twovuga yuko kitaratera imbere cyane mu byerekeye demokrasi. Ni ukuvuga yuko kenshi mutaba mufise mu mugambwe ntumbero zikomeye, imigambi ikomeye, imigambi nyamukuru, imwe twita projet de société mbi ikomeye, imigambi nyamukuru, imwe twita projet de société, bose bategera kumwe. Iyo mutabitegera kumwe rero, iyo hageze amatora ushobora gusanga muri ko murasigura ibidasa. Ikindi nuko iyo hajeremwe ibibazo vy'inyungu z'umwumwe usanga bashobora gutandukana. Haraza kandi n'ikibazo rimwe mugabo nibaza yuko ico cozo ubwa nyuma cyo kuvuga yuko batumvikana ku mategeko, ariko ivyongera n'ugwitwazo uko amategeko yoyo ashobora kuba yanditse neza, ariko ivyo vya mbere navuze batabihwaniriza ko
rimwe rimwe bavuga ngo ni kutumvikana ku mategeko. Ivyo rero turabibona mu bihugu byacu no mu gihugu cacu biraboneka. Ivyo mu bihugu vyo mu Buraya bimwe bimwe barabirengeye. Nivyo baracanamwo mugabo bikaboneka yuko nkumbure iyo bacanyemwo hadashika ibitwe tubona ino, kuko muri demokarasi biremejwe yuko abantu batatezwa kuguma bavuga rumwe. Mu migambwe ikomeye burya usanga harimo inzego zikomeye zijejwe gutunganya ibibazo mwe n'ivyo. Iyo mudafise inzego nk'izo zikomeye, mudafise inzego zikomeye zo gukinga amatati canke amatati yadutse bagaca baja hagati bagatunganya ayo matati, mu gihe ivyo bidakomeye ni ngombwa musambuke. Aha rero duca tuvuga tuti demokarasi ntibirakomera ino. Rero mu gihugu cacu, mu bihugu bitaratera imbere cyane muri demokarasi, n'ikindi kibazo nuko hokomezwa inzego zo gutatura amatati mu migambwe. Izo nzego zigakomezwa cyane gose kandi zikajamwo abantu Inkuru ya nyuma y'ano makuru ni mu gisata c'ubutunzi. Kudakwirizwa uburyo buba bwasabwe ni intambanyi ku gushika ku ntumbero z'amakoperative y'ugwaruka afatwa mu mugongo n'umugambi ujejwe guteza imbere ugwaruka PAEJ. Bamwe mu barongoye amakoperative basigura ko bahabwa ayarenga gato igice kuyo baba basavye. Amakoperative yabo agacananirwa kuronka ibikoresho vyose bisabwa kugira bakore neza imigambi yabo. Nayo muri PAEJ basigura ko ugwaruka rusaba amafaranga menshi, ibituma bahabwa make hahabwa nako make buri koperative kugira zose zishikirwe. Ni inkuru ya Omer Ndwayo. Ubwo gwaruka rushima ko umugambi PAEJ ubaronsa uburyo bigatuma baja ku kivi bakanikenura mu byo bakeneye. PAEJ ndayishimiye ico yakoze nico gushima, ukubera bavuga ngo isoroso rigwirigiye baroso duhera aho tubandaniriza ubure tugejeje ahantu no vuga ngo dusaba ko 11 deja urumva yuko nindi ntambuko dufise amadepo atandukanye mu gisagara ca Bujumbura, nindi ntambuko nta nkeka yuko ejo canke ejo dushobora kuba tugeze ahandi hantu tutazi. Naho biruko ngo kutaronsa uburyo bungana n'imitahe baba basavye bituma badashika neza ku ntumbero nakunguko baronka kakaba kabayabaye. Uburyo kuko uriko uraraba nk'amamashini umuntu abakeneye kugira ngo ashobore by'ukuri gutunganiriza abantu bamuha isoko. Mu bisanzwe ku mamashini dufise iturakwiza amamashini kugira ngo dushobore gukorera ku mwanya, dushobore gukwiza abakiriya ku mwanya nko kuba babidusabye aho bari hose mu ntara zose z'igihugu. Barakwiye kuza barumviriza ko umujeni wari wese bahaye financement ikibazo afise mwico niyo projet yiwe ari karakora bakamenya ati mbega ico atashoboye kuronka ico atakwije mu byo yarakeneye kugira akore nikihe kugira ngo ariko bashobora kumwongerereza kuri financement bamuhaye bakamwongereza kugira ngo by'ukuri acomplete ibyo bindi abakeneye kugira ngo ibintu bandanye bigenda neza, ashobore gukorera ku mwanya, ashobore gukora n'ibintu biri beaucoup esthétique, ibintu bimeze neza. Gereranije n'ukuntu umugambi wanje wari utunganije byari bivyanditse yuko kugira nshobore gushika mu kiringo cyangwa nshobora gutangura gutora inyungu binyoroheye mu mezi yarategekanijwe uko yari 3 noba ntanguye guhingura bino bikoresho. Nisanze uburyo bampaye budahuye n'ubwo nari nasize mu nteguro y'uwo mugambi, kubera mihiganwa twakoze baguha uburyo sero nuko babitunganije bonyene, ariko mu mugambi wanje byari bitunganije yuko umugambi wanje uzozana inyungu yihuse mu gihe noba nkoresheje imiliyoni 200, ariko muri uwo mugambi ingurane twashoboye kuronkamwo yari y'imiliyoni 8. Mu mugambi PAEJ basigura ko amashirahamwe menshi y'ugwaruka asaba imitahe minini. Desire Manirakiza umuhuza bikorwa wa PAEJ akavuga ko batanga uburyo buke kugira bose bashikigwe. Tumba twebwe dutanga amafinancement bivanye n'amaproje abajene bazanye. Hari amaproje bazana azihimvye gusumba ayo tuba twateguye.
hagacaba rero ntuzenye dépassement. Imigambi y'ugwaruka irenga 1300 niyo yaronkeje uburyo n'umugambi paeje muri uwo mwaka w'ibihumbi 2022 ushira 2023. Omer ndwa tugushimire kuri iyo nkuru yawe ni na hano dusozereye ano makuru mu kirundi twabateguriye nshimiye mwese mwayakurikiye naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.